mbega iyo uronse amafaranga uca utangura kubona umugore wawe asa nabi, uracyari umukene monami, uracyari umukene. Urakwiye guhindura, gushiftinga, ugahindura ivyo vyiyumviro vyawe, ukabivana muri ico ciyumviro c'ubukene ukagenda kugira ivyiyumviro vy'umutunzi. Iyo uronse amafaranga ukavuga ati ahanye Imana irantabaye, ukabona yuko ayo mafaranga ushobora kuba uronse ategerezwa kugutabara, hanyuma amaze kugutabara ayo mafaranga agatabara abari inyuma yawe, agatabara abawe. Iyo abantu b'abakene bagiye mu mabanki kurondera amafaranga canke bagiye hariya mu ONG kurondera ngo financement, abantu ngo bafinance bya vyiyumviro vyabo bashaka kuba bafise ku mpapuro, birabagora cyane gose kuko bariya batanga amafaranga nta n'ikintu na kimwe bashobora gufatirako kugira ngo bashobore kumuha amafaranga. Ariko uyu nawe kubera aba afise plan, aba afise iyo ashaka gushika, arashobora kuba yaramaze gutangura, kubera afise ivyiyumviro vy'ubutunzi, arashobora kuba yaramaze gutangura, agatanguza na wa mutaha afise, agatanguza na bwa buryo buke afise, akaba aratangura, akaba aragenda, ugasanga ariko aragenda, ugasanga ariko arakora, ugasanga ariko aradendekanya. Mbega uri umukene canke uri umutunzi? Mbega urazi igitandukanya bano bantu babiri, umukene ngaha n'umutunzi ngaha? Ndizera yuko mu mpera ya kino kiganiro uza kuba wamaze kubona aho uhagaze. Hanyuma ndagomba ndakwibutse yuko kuba umutunzi si ukuba ufise ibifaranga vyinshi bishobora kuba birunze nko kuri konti, canke amafaranga menshi ushobora kuba warinyegejeko, ushobora kuba wariyegeranirijeko, ukaba ufise muhira canke ukaba waraguze ibintu hirya no hino. Ariko nk'uko uza kubibona, kuba umutunzi uraza kubona yuko nk'uko naba ndabivuga hano, biba bifatiye ku vyiyumviro, biba bifatiye ku vyiyumviro umuntu aba afise. Reka ndaguhe ikaze ku ziko. Ni Jeff Habyarimana nk'uko vyama, nama mvuga ati iyo ushitse ku ziko cukwega agatebe canke bagusasire hasi wicare wote umuriro, hanyuma wumvirize ubushuhe. Murazi yuko hafi y'iziko aho riba riri baba bacanye umuriro, hanyuma iyo umaze kota umuriro ubu imbeho ikakuvamwo, ugaca utangura kubwira abandi, ugatangura kubabwira ivyiyumviro, ugatangura kubabwira ivyiyumviro vyiza vyoshobora kubafasha kugira ngo bashobore kuduga, ivyiyumviro vyiza vy'urukundo, vy'ubumwe, vyo gukorera hamwe, ivyiyumviro vyo gufatana mu mugongo. Nivyo vyiyumviro twama dupartaja hano kuri business, ku mafaranga, ku bantu, ku bintu vyose bishobora kukwenspira kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe. Rero ukaba uri mushasha, ndagushimiye kuje hano, kandi na mwebwe mumaze gushika hano ndabashimiye cyane gose ivyimva mutima, mwumve yuko ndabashimiye. Ukaba utarabikora naho ndakwinginze kandi nongeye ndagushimira, cumanuka ngaho hepfo ugire subscribe kugira ngo ube mu muryango munini, umuryango wifuza gushika ku iterambere, umuryango wifuza kugira ivyiyumviro vyiza. Ibisigaye navyo ndibaza yuko muri kino kiganiro uca uvyumvira hano, ivyiyumviro bishobora kugufasha nejo bundi aho uzoba uri canke mu vyo uzoba uriko urakora. Hanyuma ndakwinginze ugumane nanje kugira ngo wumvirize bino bintu. Abantu benshi barakunda kumviriza ikiganiro ugasanga bacumvirije amasegonda makeyi, ariko ugasanga yafashe tujye dusegonda dukeyi, ugasanga yagize na commentaire ku kintu, ariko ugasanga ico yagize ko commentaire sico, cyangwa ugasanga ico yashatse gushigikira muri ico ciyumviro ugasanga ntiyacyumvise cyose, ugasanga mbene ivyo yagize ko na commentaire hari igihe bashobora kuba babivuze. Ni vyiza rero yuko wokumviriza ikiganiro cose. Kubisanzwe twebwe nk'abana b'abantu twaramaze kugira umuco wo kumviriza akantu gatoyi gusa. Internet yaramaze kudushiramo yuko iyo uri kurakurikirana ibintu uguma uscrollinga, uduza ukumvira ijambo rimwe, amajambo abiri, amajambo atatu. Ariko ni vyiza uriko urumviza nk'ikiganiro nk'iki yuko wokiguma ku umwanya muremure, kuko n'ikiganiro kiba kiko kirazana valeur ajoutée ku buzima bwawe. Ni ikiganiro gishobora kuzana ivyiyumviro bishasha mu vyo uri kuracamo canke mu vyo uri kurabamo kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. Rero ndagusavye ugumane nanje kugeza kino kiganiro aho kiza guherera, kugira ngo ushobore kumviriza the best of ikiganiro, hanyuma nawe ushobore kubiprofita, bishobore kugufasha, ushobore kuvyimplanta mu buzima bwawe bwa misi yose. Ibisigaye navyo gumana nanje, let's go.
reka rero dutembere, reka dutemberere bano bantu babiri, dutemberere uno muntu afise ivyiyumviro bikene, kuko mwavyumvise yuko kuba umuntu akenye ni kuba afise ivyiyumviro cyane cyane ivyiyumviro bikene. Hanyuma dutemberere n'uyu muntu, ni umutunzi, ni umuntu afise ivyiyumviro bitandukanye n'uyu, kugira ngo ushobore kumviriza ikintu kimwe. Abantu rero mu kubagendera ntitugenda gutyo nyene, tugomba tubatemberere hama tubahereze amafaranga bose babiri, tubahereze amafaranga angana, bose babiri tubahereze amafaranga angana. Reka dutangure ngaha ku mukene, agasanga ari kuri konte yiwe canke tumusanze muhira, tudodore hama tuyamuhereze. Sawa, twagiye rero. Uwo mukene tugomba tumushirireko amafaranga canke tumuhereze amafaranga angana n'umuriyoni. Katuyandike, turamuha amafaranga n'umuriyoni, n'amafaranga aronse uko nyene, atari yiteze yuko ayo mafaranga aje, ariko n'amafaranga yiwe, n'amafaranga yiwe, dufate yuko ari amafaranga yiwe. Ibi turiko turavuga niwishire mu kibanza, niwishire mu kibanza kugira ngo uze kugira projection, kugira ngo uze kugira imbono, uraba ati mbega jewe bayampaye jewe mu buzima bw'iwanje, mbega vyoca bigenda gute. Ibi turiko turavuga kuko ni vyiza yuko wovyihereza ko nawe, kugira ngo mu mpera ya kino kiganiro, mu mpera y'ino video, uze kumenya aho uza kuba uhagaze, nimba uri umukene canke uri umutunzi. Okay, turamuhaye uwa mbere amafaranga umuriyoni, reka tumuhereze uwa kabiri nawe nyene umuriyoni, wa wundi afise ivyumviro bitandukanye n'uwa mbere, wa wundi w'umutunzi tumuhereze nawe umuriyoni. Okay, nuko rero aba bantu babiri bose bafise amafaranga angana, bafise umuriyoni w'amafaranga, bafise umuriyoni w'amafaranga. Reka rero turabe rero uyu wa mbere, kubera afise ivyiyumviro bitandukanye n'uwa kabiri, reka ndakubwire ukuntu aca akoresha ayo mafaranga. Ayo mafaranga yamaze kuyaronka, ari mu mufuko wiwe. Ubwa mbere uyu muntu mubona, uyu muntu wa mbere afise ivyiyumviro bikene mwumvirize, uyu muntu afise ivyiyumviro bikene. Okay, hariho igihe aya mafaranga aza kuba aronse, aza kumubuza amahoro. Muvyumvirize neza, aya mafaranga aza kuba aronse uyu wa mbere, ayo mafaranga araza kumubuza amahoro, araza kubura amahoro, itiro ntasubire kuronka itiro, ariko ariyumvira, ariko arishira mu bibanza bitandukanye. Reka ndakubwire ikintu kimwe, dufate ayaronse mwijoro, kumbure ntaza gusohoka uwo munsi, ariko iryo joro nyene ayaronse mwa aya mafaranga, ndabizi yuko aza kurara adasinzira. Uwo muntu ntaza gusinzira bagabo, uyu muntu bene mama ntaza gusinzira. Uyu muntu ariyumvira ico azozinduka arakora ejo, uyu muntu ariyumvira ico azozinduka arakora ku munsi w'ejo. Ikintu ca mbere coco, agasanga yari afise akazi, agasanga yakorera umuntu, ica mbere aza gukora uyu muntu, ako kazi ntagasubirako. Mwavyumvise, ako kazi ntakasubirako, arabanza guhagarika gukora. Muravyumva yuko aza kuba afise amahera, aza kuba yumva yuko ari umubosi, aza kuba yumva yuko ari umutunzi ruhebwa, ari umutunzi wa mbere abaho ku isi. Muravyumva, araza kumanza guhagarika akazi. Ejo mu gitondo ndabizi uyu muntu niba afise akazi ntaza gutonda, aravuga ati ico nahora ndondera jewe ndakironse. Okay, icya kabiri naco, mu gitondo bukeye araza kugenda ku isoko kugura impuzu nshasha. No kuvuga yuko ya mafaranga yatanguye kuyakuramo, yatanguye kuyadepansa. Hanyuma niyamara guheza kugura impuzu nziza, araza gutaha muhira. Okay, amaze gutaha muhira, izo mpuzu aza kuba yazigeze, hanyuma azambare. Okay, azambara asanga ari kirato, acambara agasanga ari isaha yaguze, ishati nziza canke t-shirt nziza, n'ipantaro, n'imisentire myiza, n'ibiki, n'ibirata, amasocks n'ibiki yaguze, n'amarinete ashobora kuba yaguze, canke n'inkofero, byose aza gushirako ku mugoroba. Hanyuma muvyumve neza, hanyuma ku mugoroba niyaba akunda gusohoka mu kabare, dufate ko muri quartier, uno musi akabare aza kugendamwo sako muri quartier, uno musi akabare aza kugendamwo nako muri ville. Hanyuma
naho nyene niyashika muri ako kabare ko muri ville icyo aza kunywa kiza kuba cyahindutse, agasanga yahora anywa agasanga ari primus y'ibihumbi 4, uno munsi aza kuba ari umubosi, aza kuba ari umuntu akomeye cyane, aza kuba ari umutunzi akomeye cyane, muravyumva. Arabona yuko n'imiburiburi anyoye inzoga y'amafaranga makeyi ashobora kunywa inzoga yobigurwa nk'ibihumbi 10 icupa rimwe canke ibihumbi 20. Dufate yuko agasanga yahora anywa kiyeri, uno munsi araza kunywa 20, uno munsi araza kunywa ivyo kunywa yibaza yuko bizimvye, yuko ari byo vyiza. Muravyumva yuko cyo kunywa cyamaze guhinduka, singorane, nta problème afise y'amafaranga, ikashi ararifise, n'umugwizatunga, n'umubosi akomeye cyane, abantu bose bacatangwa kumuhamagara boss 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 boss, le nouveau riche arahari yamaze gushika. Okay, hanyuma ivyo biheze niba ari umuntu akunda gusuma muhira, niba ari umuntu akunda gufungura muhira, araza guhindura amateka, araza guhindura cuisine. Kumbure ashobora kuba yahora arya ibiharage n'umuceri, nkuko muri Afrika ahantu henshi usanga bariko barafungura ibiharage n'umuceri, canke kumbure ashobora kuba arya ubugari n'ibiharage canke n'irengarenga, ibintu bibayabaye nyene umuntu w'amafaranga make canke wa mikoro make ashobora kuba ariko araronka. Uno munsi araza kugura inyama, yamaze guhindura ico kunywa, yamaze guhindura akabare yamagiramwo, uno munsi arahindura ico kurya naco muhira aza guhindura ivyo kurya biraza guhinduka mu isahani, uno munsi arakubita imisosi kabisa, imisosi imere neza, muravyumva. Hanyuma rero uyu muntu muravyumva yuko ayo mafaranga afise arashobora kuba amuzanira n'ibibazo. Ninde ndakubwire gatoya, hariho abantu kenshi na kenshi iyo baronse amafaranga mwumvise yuko ayo mafaranga yamubujije gusinzira, yabuze itiro, yaryamye nabi, yaraye nabi, yarapanga imipango y'ibintu azokora, amafaranga yamubujije gusinzira. Hanyuma rero hariho n'abantu baca bavuga bati aba bantu bose turi kumwe canke aba banyi banje turi kumwe nta nico bamaze, ugasanga atanguye gutukana, ugasanga atanguye kwiga ingeso atari bwaronke, za ngeso zari muri we kumbure zinyegeje kubera ubukene, yaronse amafaranga zica zitangura kuboneka, aca atangura kubona yuko yasumvye abandi bantu bose, aca atangura kubona yuko ari umuntu akomeye cane, agasanga hari ikintu nabeshe mu ngaha, muraza kumpinyuza kumbure. Ariko nagomba tugende ku muntu afise mindset canke ivyiyumviro navyo vy'ubutunzi, ivyiyumviro vy'abatunzi, mwumve umuntu nawe ukuntu aba ameze. Ubu nawe ni wa muntu ashobora kuba yari afise ubuzima bubayabaye, ariko afise n'ivyiyumviro vy'igitunzi, afise ivyiyumviro bikomeye cyane, afise ivyiyumviro, imbono ya kure, abona kure cyane gose. Uyu muntu aravuga ati naronse amafaranga, okay, mbega igice gihinduka iwiwe ni icahe ko yaronse amafaranga? Okay, linda ndakikubwire kugira ngo nawe ukimenye, hama mu mpera kino kiganiro uze kumbwira aho hagaze. Yaronse amafaranga nawe nyene angana na yayandi ya wa mukene yaronka, ariko wa mukene muravyumva yuko wewe ayagejeje kure, ariko uyu wewe, okay, uyu wewe yayaronse, ariko ntituravuga ivyiwe nawe ukuntu aza kuyakoresha, ariko mwumvirize nawe ukuntu aza kuyakoresha. Ikintu ca mbere agasanga yahora arya ibintu bibayabaye, okay, yahora arya ibintu bibayabaye canke yahora yambara ibintu bibayabaye. Mwumvirize neza, muvyumvirize, ibi bintu birahambaye cane, ibi bintu kandi twama twabibonye aho ku ruhande, twama twabibonye imisi yose, twama twabibonye mu bantu, twama twabibonye ku bapapa bacu, ku bavukanyi, twama twabibonye mu kibano, twama twabibonye muri quartier tubayemo, twama twabibonye mu gisagara turimwo no mu bihugu turimwo, na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika. Kenshi na kenshi uravye comportement z'umuntu, uri umuntu amaze kugira ivyiyumviro bitandukanye n'abantu basanzwe, umuntu directement ucumushira mu kibanza cy'uko avuga ati uwo muntu ameze gutya canke ameze kuriya. Mwavyumvise yuko kugira ngo ushobore kuba uri umutunzi, suko ushobora kuba wariyegeranije ko ibifaranga vyinshi, ufise ibifaranga vyinshi, ariko igihambaye cyane ni ivyiyumviro uba ufise. Mwumvirize neza, uyu kumbure yahora arya ibintu
bibayabaye yaronse ya mafaranga, ikintu kiza kuhaba aza kubandanya afungura bya bindi bibayabaye. Mwumvirize neza, aha ni icigwa gihagaze, aha ni icigwa gihambaye gihagaze. Wa wundi nawe afise ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vy'umutunzi, kandi twashize hariya hejuru tukavuga yuko ari umutunzi, mwavyumvise yaronse amafaranga nawe nyene umuriyoni. Hanyuma igikomeye cane, ntaza guhindura ivyo gufungura, aza kubandanya abayeho bwa buzima nyene yahora abayeho, bwa buzima bubayabaye. Ivyo kunywa ntaza guhindura ivyo kunywa, aza kubandanya anywa vya bindi nyene yahora anywa. Impuzu yahora yambara ziza kubandanya ari za zindi nyene. Hanyuma igikomeye cane, agasanga yahora akora akazi, yahora akorera umuntu, ntaza guhindura akazi. Akazi kaguma ari ka kandi nyene, aguma kuri vya bikorwa nyene. Ahubwo icaca akora kirengeye uyu muntu wa mbere naco, rindira ndakikubwire. Kumbure aya mafaranga yayaronse kubera uyu afise ivyiyumviro vy'ubutunzi, arafise plan. Umuntu afise ivyiyumviro vy'ubutunzi, iyo aronse opportunité imisi yose umubonera iyo bahuye na opportunité, iyo bahuye n'akaryo ko gukora ikintu canke amafaranga aza, abafise plan, abafise ikintu, abavuga ati iki kintu ndategekanya kugikora, iki kintu ndategekanya kugishira mu ngiro vuba, noronka amafaranga bikagenda neza, iki kintu ndategekanya kugikora. Muravyumva? Aha rero niho bitandukaniye n'uyu. Uyu nta plan imwe afise. Plan ziwe afise nizo kubererwa, nizo gusohokera ahantu heza, nizo kugenda mu modoka nziza, nizo guheba akazi agareka gukora, yibaza yuko abatunzi badakora, abatunzi bobo babayeho nko mwijuru, abatunzi babayeho badakora. Kunywa ibintu atari bwanywe, nivyo kugendera ahantu atari bwagende, nivyo kugenda mu bibanza vyiza, nivyo kugira ngo yikure ko ya mafaranga ashobora kuba yaronse. Ariko uyu nawe ni ukugira ngo yakire ayo mafaranga ashobora kuba aronse, hanyuma n'imibereho yiwe na vya bindi yahora agenderamo ntihagire ikintu ahindura, agume kwa kundi nyene. Ça c'est le secret abantu benshi batazi. Iri nibanga abantu benshi batazi ku bintu vy'amafaranga. Usanga arico gituma abantu benshi baguma mu bukene. Burya kuguma mu bukene canke kwama mu bukene si kuvuga yuko uri umukene ata amafaranga wigera uronka, ariko amafaranga navuze yuko ata muntu numwe atigera aronka amafaranga. Ariko ikibazo, mbega ya mafaranga uza kuronka uza kuyakoresha iki? Mbega uri ngaha canke uri ngaha? Ya mafaranga uza kuronka uza kuyakoresha iki? Ico nico kintu gihambaye. Iyo niyo difference ihari. Agasanga yafata ugakoresha vya bindi vy'amarangamutima canke vy'umutima byose ukubwiye, ya makaprice yawe yose ufise ku mutima ugacuvuga ati ubu ko ndose amafaranga, amakaprice yanje ngomba nce nkombora amakaprice yanje. Vy'ukuri ngaho ntuzopfa ubaye umukire, ntuzopfa ubaye umutunzi. Umutunzi ni umuntu ashobora kuronka amafaranga hanyuma akayihanganira, akabana n'ayo mafaranga ashobora kuba yaronse, canke akabana n'ubwo butunzi ashobora kuba yaronse, bitamubujije amahoro psychologiquement, kuko wewe abafise n'amaplan, abafise n'ikintu yashizeho akavuga ati aya mafaranga ndifuza yuko yomfasha umugambi kanaka. Ni ukuvuga rero wa muntu rero wa kabiri niyo yaronka amafaranga, wa muntu wa kabiri twaha amafaranga, muravyumva, kubera afise amaplan, ayo mafaranga araza kuyashira ku gikorwa. Ni ukuvuga aya mafaranga ico yamufashije kuri we, yabonye neza yuko aya mafaranga ashobora kumufasha akaba umutahe, hanyuma akayakoresha ikintu. Icaca akora, agasanga yari umworozi canke agasanga yahora akora utuntu, adendekanya utuntu hirya no hino, ko murabizi yuko umuntu yamaze gufita ivyiyumviro vy'ubutunzi, hariho igihe aba afise utuntu aba ariko aradendekanya, naho tutaba turatora inzira, ariko we aba yaratanguye kuva kera. Nico gituma nama ndabivuga, iyo abantu b'abakene bagiye mu mabanki kurondera amafaranga canke bagiye hariya mu ONG kurondera ngo financement, abantu ngo bafinance bya vyiyumviro vyabo bashobora kuba bafise ku mpapuro, birabagora cane gose, kuko bariya batanga amafaranga nta n'ikintu na kimwe bashobora gufatirako kugira ngo bashobore kumuha amafaranga.
ariko uyu nawe kubera aba afise plan, aba afise iyo ashaka gushika, arashobora kuba yaramaze gutangura kubera afise ivyiyumviro vy'ubutunzi, arashobora kuba yaramaze gutangura agatanguza na wa mutaha afise, agatanguza na bwa buryo buke afise, akaba aratangura akaba aragenda, ugasanga ariko aragenda, ugasanga ariko arakora, ugasanga ariko aradendekanya, ugasanga ariko arakora, ugasanga yaramaze gutangura. Wewe urugendo rwo gushika ku iterambere cyangwa urugendo rwo gushika ku butunzi wewe yaramaze kurutangura, ariko uyu wunye umukene abacicaye ahandi nyene, ahubwo ntabararonka n'indero, ntabararonka na discipline yo kugira ngo ashobore kuzoba umutunzi, aba yimereye gutyo nyene gusa, ubuzima bwiwe buba buri mu maboko y'Imana, avuga ati jewe Imana izongira gutyo, izongirira gutyo, izongirira gutyo, mugabo ku ruhande rwiwe nago nta part yiwe canke nta ruhande rwiwe, nta ruhara rwiwe ariko arazana kugira ngo ashobore gushika ku iterambere ryiwe. Ariko uyu nawe umutunzi wafise ivyiyumviro vy'ubutunzi yabifashe mu ntoke, ubuzima bwiwe yabufashe mu ntoke, aravuga ati uko bigenda kose, uko bigenda kose ntegerezwa kudendekanya, uko biri kose ntegerezwa gukora ikintu kugira ngo nshobore gushika kuri za ndoto zanje. Hariho umuntu yitwa Martin Luther King yavuze ati udashobora kwiruka nutambuke, udashobora gutambuka ni wavure, ariko ikintu gikomeye cyane keep moving, ni ukuvuga ugume ugenda ntuhagarare. Ubu rero nawe yaramaze gutangura, yaramaze kugenda, ni ukuvuga yuko na twa tuntu yahora adendekanya agasanga ashobora kuba aronse uduhera duke dushobora kumufasha muri ubwo buzima bwiwe, bushobora kumufasha muri iryo terambere ryiwe, ni ukuvuga wewe acyashira mu gikorwa. Ni ukuvuga yari asanzwe afise ibintu ariko arakora, yari asanzwe afise ibintu ariko aradendekanya, ni ukuvuga aya mafaranga yose arashobora kuvuga ati okay, aya mafaranga n'ubundi ndayaronse ntarinda yiteguriye, ni ukuvuga yuko n'amafaranga ndonse gutyo nyene, ni ukuvuga aya mafaranga ndonse n'umutahe ndayashira ku gikorwa kugira ngo azovyare ayandi mafaranga menshi. Mbega none wewe uhagaze hehe hagati y'aba bantu babiri? Uhagaze hehe? Uhagaze hehe hagati y'aba bantu babiri? Urabura itiro iyo uronse amafaranga? Urabuza abandi mahoro iyo uronse amafaranga? Uca wibona yuko uri umutunzi akomeye cyane gose iyo uronse amafaranga? Uca wiruka mu isoko iyo uronse amafaranga? Uca uhindura imibereho yawe iyo uronse amafaranga? Hasi novuga abati ngo bakadivorsa bakazivamo, ugasanga urugo yarutaye, abana yabataye, iyo aronse amafaranga make gusa akabona yuko yabaye uwundi muntu yahindutse, aca afata umugore n'abana akabata, ugasanga agiye kurondera babahabara hanze, ugasanga urugo rwiwe yarutaye, inshingano ziwe yazitaye. Mbega birakubuza amahoro kuri urwo rugero yuko ukumva yuko uronse udufaranga utegerezwa guta umugore n'abana, hanyuma ukagenda kubana na ba bakobwa beza wiyumvira yuko ari beza. Mbega iyo uronse amafaranga uca utangura kubona umugore wawe asa nabi, uracyari umukene monami, uracyari umukene, uracyari umukene. Urakwiye guhindura, gushiftinga, ugahindura ivyo vyiyumviro vyawe, ukabivana muri ico ciyumviro c'ubukene ukagenda kugira ivyiyumviro vy'umutunzi. Iyo uronse amafaranga ukavuga ati ahanye Imana irantabaye, ukabona yuko ayo mafaranga ushobora kuba uronse ategerezwa kugutabara, hanyuma amaze kugutabara ayo mafaranga agatabara abari inyuma yawe, agatabara abawe, agatabara abana uzovyara, agatabara uruvyaro uzoba ufise. Rero mwavyumvise, sinzi kuraha, ariko ndizera neza yuko wavyumvise, ndizera neza yuko wumvise lesson twashaka gutanga ngaha, icigwa twashaka gutanga ngaha. Ndizera neza yuko kandi bino vyiyumviro vyiza bishobora kugufasha, bishobora kuguherekeza mu rugendo urimo rw'iterambere, mu rugendo urimo rwo gushika hariya ku butunzi. Nama ndabivuga, nama nabivuze igihe cose, abantu benshi cyane barifuza kuba abatunzi, abantu benshi cyane barifuza kuba abantu bakomeye cyane gose. None ko wifuza kuba umuntu akomeye, uri ngaha canke uri ngaha? Mbega ufise ivyiyumviro vy'ubukene canke ufise ivyiyumviro vy'ubutunzi? Abantu benshi cyane barifuza kuba ababosi bakomeye cyane gose. Mbega amafaranga uyaronse urayagwiza canke amafaranga uyaronse araguherako yose atana kimwe wiriwe urakora, atana kimwe uyakojeje?
mbega amafaranga uyaronse yose aguca mu ntoke yose akagenda, ukagenda gutungisha abandi, hama nawe ugasigara ata amafaranga ufise. Jewe narabonye urwaruka rwinshi ruronka amafaranga n'akazi rugaca ruheba, nabivuze hariya. Urwaruka rwinshi iyo ruronse amafaranga n'akazi rwahora rukora rugaca ruheba, rukagenda rukarya ya mafaranga rukayarya. Iyo amafaranga aheze bakaba ariho bagaruka kuri ka kazi bariko, akaba ariho bagaruka kuri vya bindi bashobora kuba bariko barakora. Hanyuma rero reka muri kino gice ca mbere mvuge gushika ngaha, kuko mvuze ku rundi rugero rukurikira wosanga mvuze ibintu vyinshi. Reka kino gice ca mbere ndakigarukirize ngaha, nzogaruke mu kindi gice ca kabiri aho nzokubwira abantu nabo bashobora kuba barabayeho nabi, abantu nabo bashobora kuba barabayeho buno buzima, ubu buzima bw'aba bantu bafise ivyiyumviro bikene, ukuntu ubuzima bwabo bwaciye bugenda, ugasanga uno munsi bafise amahogre, uno munsi bafise amahomo, bagaca baguma ariko baricuza bavuga ngo iyo, kandi uzi neza yuko iyo idakora. Ndagushimiye cyane kubona wakurikiye kino kiganiro kuva aho cyatanguriye gushika hano tugeze. Ndiza neza yuko wahigiye ibintu byinshi, ndiza neza yuko ibyo twavuze bishobora kugufasha kuva muri iyo situation ushobora kuba urimo, agasanga wavyumvirije neza, urashobora kumva yuko uri ngaha canke uri ngaha. Hanyuma by'ukuri agasanga uri ngaha, ndakwankurajije cyane rwose, ubandanye uko. Ndiza neza yuko ubuzima bwawe vuba nyene atari kure cyane bugiye guhinduka, kandi ugiye kuzana ivyamwa, ugiye kubona ivyamwa, ugiye kurya ku vyamwa, ugiye kurya ku kwihangana kwawe wagize, ku kudakora nk'uyu muntu wa mbere. Ndiza neza kubona wagumye uri hambo, ukaguma hamwe, ukagumiza umutima hamwe. Ndiza neza yuko ibi ugiye kurya ku vyamwa vyavyo, kandi ivyamwa vyavyo bisosa cane, biryoshe cane, kandi n'urwaruka rwawe canke abana bawe uzovyara n'uruvyaro rwawe canke abazogukomoka ko bose bazogenda barajya kuri bino vyamwa, hama bakavuga bati papa wacu yari umugabo, papa wacu yari umuntu ameze neza. Hama ndagushimiye cane. Hama icyo nogusaba tugeze ngaha, asanga utarabikora gira subscribe, hanyuma wongere usharinge canke usangize kino kiganiro abandi bantu bashobore kucumva, bashobore kukibona, kugira ngo gishobore kubafasha. Hanyuma ndagushimiye, reka tuzosubire mu kindi kiganiro muri partie 2, aho tuzoba turiko turavuga ku kindi kintu gishobora gufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika kuri runo rwego. See you next time. God bless you.